tugiye inyuma y'itandatu na kabiri naho ku munsi wo kwikukira mbega icuka naho cakurikiye cagenze gute? Icuka cyari kimeze neza na gatoya. Icuka cyari kimeze neza na gatoya na cyane cyane. Zidori yatubwiye bimwe yadonaguye bimwe mu bitagiye bigena neza inyuma y'ukwikukira mwebwe mu byo mwarondeye nibiye. Icuka ubwa mbere cyahavuye gihindura uruhigi, icuka kiza kuba kibi mu mugambwe w'abadasigana. Ico gihe bashiriyeho muhigwa gusubirira muramuwe, habaye icuka abantu bibagije bati ni kubera iki hatagiye icegera cyagwa gasore. Muri ico gihe icegera cyagwa gasore yari Ngendandumwe Petero. Ni kubera iki atamusubiye kuko niwe mu gifaransa bavuga yari premier vice ministre, no kuvuga yari icegera cy'umushikirangoma wa mbere. Bayibaza rero ko ari nawe yari guca aja muri ico kibanza kanatsinda burya n'amajambo yose n'ibikorwa byinshi igwa gasore yakora niwe yabitunganya. Hacabe icuka kibi abantu bavuga bati ni kubera iki hagiye muhigwa hatagiyo. Hanyuma ico nicuka kibi cyambere cyabaye. Ako gushikaho nta vy'ubwoko byari bwatangure kujamo. Ivy'ubwoko byabaye kuva amatora gitangura. Kuva amatora gitangura ivy'ubwoko byaragiyemo cyane. Kuko mu bari mu mugambwe w'Iprona harimo abahutu harimo n'abatutsi. Mu mugambwe w'Iprona novuga ko wari wo mugambwe kuva ugitangura uhurikiyemwo novuga wazanye iragi y'ubwami. Wari uhurikiyemwo abaganwa, wari uhurikiyemwo abahutu, wari uhurikiyemwo abatutsi, wari uhurikiyemwo abaswahili abo bita abaswahili, no kuvuga ababa mu buyenza ba musulman n'abaki, wari uhurikiyemwo abaporoti n'abakatolika. Muri mu gihe iyo yindi migambwe uri umuporoti nta burenganzira bufise kuko bacha kwitura umuzira rumenyetso. Uri mu musulman cyangwa umuswahili bakwita ko umuswahili. Utabatijwe urumva yari migambwe novuga nti isa niyikumira. Umugambwe w'Iprona rero wari umugambwe uhurikiyemwo abarundi bose ndetse n'abakenyezi benshi. Ariko guhera rero kwa gasora gandaguwe baca batangura kuzana ibintu byo gukumira na cyane cyane abahutu. Mutigute Ngendandumwe yari umuhutu umushubi mugiye muhigwa yari umuganwa. Niwe akiyasubirira muramuwe. Umugambwe banse ko myerekano aba umukuru w'umugambwe kandi ari byo kwa gasore yari yamwemereye. Bati ibi bintu nibiki bariko bakumira abahutu. Mugabo bamina nawe ari umuhutu. Muga yimvi yashizweho na muramuwe. Muramuwe aho nagomba ndabwire ko uwo muramuwe Ntiruhama Yohani no muhima. Mwumve ingene ibintu byari bitanguye ko. Uwo kwibaza ko yoba yuko yagomba kubacanishamo ko ari abahutu bamina nawe yari umuhutu mugabo yegereye umututsi Ntiruhama. Kuri ivyo byose. Ivyo birimo na cyane cyane ko myerekano yari umuntu akunzwe n'abarundi bose. Bakavuga bati ubu nitwamushiraho azodutera igitugu. Barondera umuntu rero bagira uko mushaka. Ibi bintu nuko gusenya n'igihugu kiriko cyaje imbere bavuga bati ibintu nibitungane dukomeze tubikomera amashimane dufashe. Mugico gihe ico gihe injyane zose zazanywe nabo banyarwanda zaherenga muri Bukavu y'Ibujumbura. Abo bakina rukeba yabaga muri Pagdas. Yaravise n'umuhungu wiwe bita Ntuzenya Kayitare. Nubundi bita Butera François. Umuyakora kuri Ruzizi komani Ruzizi yagura izo Ntuzenya iri pampa. Abanyarwanda bari bahungiye Abanyarwanda nibo bazanye izo ndambi no kuzana izo ngo batangura kuza barasaba abahutu ngo ntibazabagire nk'Rwanda. Nibo batanguye guharurana abo batutsi b'i Burundi bari bake bari boroshe kandi ntibanankana twese abantu bose bari bamwe. Kera nta muhima yaje no mu rugi wawe wabo umuhutu nta muhima yakuzi wawe wavuze induru. Agiye ibuganwa aho bavuze induru. Aje bwami kwari uko umuhima baguma bamugira neza akagubera hariya gusa bakamwinza gusa kingo ntibashaka bavuga ngatera imikoshi. Ivyo rero byaciye bizamwa rero nabo banyarwanda nibo bazanye izo njyane
nzo kuvuga ngo abahima baja mu bahima baja mwabo bose binjira mwabo banyabururi ngo mwebwe muri abahima biwacu mwebwe muri abahima biwacu muravye nabigyo twabonye Rwanda namwe muraribona bica bihera aho naho ubundi abantu bose bari bamwe yisanganye inguru aho ni inyuma y'itandatu na kabiri Aloise Batungo nayo urumva yariko aravuga yerekana ukuntu abagiye kurongora umugambo iprona hagati ya Bamina hamwe na aba bose no kujya kubwizwa mbega none ivyo vyaciye bituma Paul Americano nawe haragatima kabi acagira abonye atari we abaye utwara umugambwe ego Paul Americano ntibyamunegereje na gato mugabo yagumye mu mugambwe iprona naho yagumye mu mugambwe iprona agumana avuga ati jewe nigene gutwara umugambwe ku buryo mu nyuma bamaze kubona ko agumanye novuga ubwizigirwa mu banyagihugu bacamwagiriza ko ari kagumura abanyagihugu baca barondera kumufunga acahungira mu Rwanda mugabo aho yagiye guhungira mu Rwanda mu 1964 niho rero yavuga amatora yo kuwa 10 Rusama mu 1965 yagiye kuba Paul Mirerekano ari mu Rwanda mugabo umugore wiwe acaramwandikisha aramugirira propaganda acaratsinda atahuka aramushinga amateka uwo ni Paul Mirerekano ngenda ndumwe wewe nta ngenda ndumwe Andre Muhigwa ari wabaye umushikirangoma wa mbere mu gihe yarazi ko ari we samuragwa ngenda ndumwe ntaco vyamugize yagumye akora hamagumye akora Muhigwa biramusesa sebukwe acaramukura ari wo mwami mwambutsa amukuye ko ntiri yamaze n'umwaka acahashira Nyamoya Albin Nyamoya Albin akoze wewe ntiyakije umwami nyene acasubira aramukura acahashira ngenda ndumwe none byatevye gute ko ngenda ndumwe aza kuza inyuma yabo bose mu gihe ari we yari samuragwa byari biziko ari samuragwa zari ngoma z'igikorore kuko urumva zari za ngoma yamaze kukubwira haze abantu abatutsi kuko bavuga bati Muhigwa yarigeze kuvuga ati ntiharagira ko umuhutu atwara amushikirangoma wa mbere nicyo gituma bashiraho Muhigwa bagashiraho Nyamoya mugabo abo bose maze kubasesa mu 1963 bazana ngenda ndumwe bamushizeho abo ubamaze gukugwa baca baja mu gutwi k'umwami bavuga ko ngenda ndumwe atabishoboye kubera yashizemwo ngo abahutu bintagondwa rero bamusaba ko abakuramwo nawe avuga ati jewe nimumbwire igituma ndabakuramwo abo barabitwa babenyuje barabura ico babagiriza ngenda ndumwe acavuga ati jewe mushatse kubakuramwo nanjye ndademission yaciye atanga imihoho ngenda ndumwe acatanga imihoho acha mu gutanga imihoho asize atanze imihoho acha yisubira hari iwabo ikanyinya ari dugira bagiye kumurondera umwami amubwira ati jewe niba utemera ko bajya bagumara abashika ngoma jewe singaruka muri leta acaguma ngaho ngenda ndumwe acasubirwa nande acagarukana Nyamoya Nyamoya yari yamusubiriye Albin Nyamoya mutakuwa amazi umwami imwambutsa abona ko byanze acasubira gusenga ngenda ndumwe acaragaruka 1935 agarutse niho rero abo Nyamoya Albin kubera babaye ko amaze kumukura n'abandi kwisonga hari abantu bitwa Casablanca novuga ishami ry'umugambwe iprona yitirira Casablanca babonye ngenda ndumwe agenywe mu 1964 mu 12 kuko niho umwami yamugena ubugira kabiri hama agashinga leta itariki 15 z'ukwezi kwa mbere mu 1965 iyo leta yavuzwe ku radio y'u Burundi isaha zitandatu kuko abantu niho bamenyera amayago amatangazo bavyumvise saa sita isaha zitandatu abo bantu barongowe imbere hari abo banyamoya hari baze no nicaye nzi hari ba Muhigwa n'abandi baca bategura imyerekano yatanguye mu masaha 10 ayo ni Bujumbura isaba umwami ko amubogoza vyihuta ko adashoboye gutwara ngenda ndumwe mumve ko iyo myerekano yatanguye mu masaha 10 harimo n'aba genere kuko yari ikiri genese Rwagasore abo nabari muri wa mugwi wa Casablanca
niho isaha 2:45 baca mugandagura ngena ndumwe we yari mu mugwi wa Moronvia yari mu mugwi wa Moronvia niho isaha 2 agiye kuraba umugore wiwe yari yibarutse aha kuri clinique kwa Gasore niho baca mugandagura yego turi aho rero mugandagura ngenda ndumwe Isidore umunsi bagandagura ngenda ndumwe mwebwe mwari ngahe Bujumbura mwaramajahe byagenze gute icyo gihe uwo munsi bari tunagiye gukorera ku mpimba hanyuma rero nje ndiyumvira dutora hariho umuzungu akazungu kari kaje gukora gutangura kugira kompanyi y'ibibiriti ngaha mu Burundi bamwita Michel uwo muzungu leta rero y'u Burundi baramufata yuko yaje mu gihugu ataruhusha afise go gukora ivyo bintu umva rero antete bamaze kumufata baramupfunza umuzungu bamupfunze ati je ntimwirirwa muramfunga ndagwaye bamujana kuri clinique nari ngiye kuraba abasoda bariko bamuraririye bane umuzungu no kuza kuraba baraririye baranyanka kuko icyo gihe ari je nari ncungereye nyene ku mpimba aciye ngenda yemwe bamurashe turi kumwe kuko ngenda ndumwe yego umugabo twari tuvanye urumva je naragiye ngiye ndaraba uwo muzungu ndaraba nabo bacungereye baranyanka ko baranyanka yabohora aba mu mpimba bacamuzana kumushira muri clinique agwaye kwa Gasore nako wowe ngenda ndumwe nawe yaraje urumva ngenda ndumwe rero azaje kuraba umugore mu bitaro yavyaye urabona hari ahantu amasubira ngaha gutya abazungu nabo nabandi bajyamye no hino nabonye barahahinduye barahageze kuri kuntu we mushobora hahurira cewe rero kuko yari muramwanje kugituma ari muramwanje je gituma ntubesha mwene wacu mukuru wanje wati twese Pascal Rurasihi bamuciye igiteka nihaguye yari muramu wangenda ndumwe yarafise mushiki wangenda ndumwe Ubako mwari musaye muzinanye twari tuzinanye kubera ko mukuru wanje afise mushikiwe muhuriye aho ku bitaro duhuriye rero ngaho ku bitaro urabona rero umuntu w'umutegetsi nahise ngoma amashi nyakubahwa erega je mwegwe ko muri abantu bakuru erega inyotera kunyicanye ko yarambaye utwoza gusoma mu mwanya nyene yego ncyasubirayo rero ubwo nawe yaragiye kuraba umugore aca ninjira yaragenda kuraba umugore muri maternity nanje ncansubira kwa wa muzungu no kuraba abandi kugira mbe nditoza nyene ntembera ndabe byo mu bitaro hanyuma mara umwanya asubira no kumbimba kuko twaca tunararaye nagize gutya numvise ngo pa twamenye n'ivyabaye turusohotse twasanze ikizi aho nyene ikiziga aha nyene ari karinjira mu modoka yarasohotse avuye kora umugore burya yinjiye nyene agomba kugana aramurasa yaguku nyene duce turarondera ubwo nyene abantu amanketera kwira ibintu byose birakwira baca basanga arashwe n'umugabo bita Muyenzi yaba ngaha kwiberesha ubwiza umugabo Muyenzi baramuhiga baramubura mu ijoro bukeye bamufatiye ngaha ku Gicenda mwibereshi haruguru kwa Mahembe bamunyegeje mu ngunguru hejuru bagereka ko mwavu baramujana baramufunga bamupfunze umugabo ace bagenda baramupfunguza baramutorokesha baramutwara biburira mu habura imbwa n'imbwebwe burya yemwe babirageza abo bakenda bantamagara babangiye mu François barabagirije karibo bamwishe uwo mugabo Muyenzi yaraherewe mugabo politike yose ivahe mu ntango za Kinyarwanda muri b'abanyarwanda kuko nibo byatumye abanyarwanda bava ngaha mbese nkubwire namwambutsa bijya no mu kugira ivyo byose bihinduka nayo makuru detail yose byavuye mwabo banyarwanda barundi batangura barajyana abahutu batangura ko nabo gushishwa abatutsi barashishwa batangura kuja inama y'ukuntu bukuru umwami barabija inama bose byose byabayishano reka nta wo bitona ngabishobora yego murakoze mutama baseke batazira baseke arizi batungwa nayo tugeze mwigana bwajya ngenda ndumwe mbega
inyuma yange na ndumwe icuka cabananje kimeze gute nsongoye gatoya yagumye avuga abanyarwanda burya mu Burundi kujya nababariye hari hahungiye umwami Kigeli ahungana n'abandi batutsi batari bake bakite kwicumu mu Rwanda 59 n'umugambwe witwa UNAR hanyuma baca bagira iki novuga ikiroberi cyitwa APR cyari kirongowe n'uwitwa Rukeba François Rukeba François rero ndetse n'inkoho yagandaguye ngenda ndumwe yavuye kwa Rukeba François Rukeba François niwe yararongoye yari umunyarwanda uwo muhari yari umunyarwanda yahora yarajejwe ukwivuna abansi muri novuga leta Kigeli yari yashinze akiri mu Rwanda imbere yuko bamwomora mugabo no babwira ko Rukeba François yari umuhutu yego niwe yari umuhutu kuko n'umuhungu we Kayitare mugabo yarashwe ntuzenya niwe yamurashe uwo nasubiriye kapiteni Nyanka niwe yamwishije nagiye kugombora Nyanka mu Kirundo yamwishe umuhungu we nawe François Butera yakora ngaha kuri Ruzizi yari umugenzi je Rukeba nagenda kumuraba tukaganira kuko bose tware je nagenda nakunda cyane cyane n'abantu bene abo bitwa ingenzi nakunda cyane gusa kuyerera nagenda cyane nkama nagiye gushaka namuntu ashaka kumenya ibintu byinshi nama nagiye kuganiriza abantu kujya menye byinshi kitwara neza buke kugenda imenye nkabaganiza niko byagenze ariko muraba mu icuka mu gisirikare ko arusanzwe kirimwo hoho cakibana cakurikiye gute inyuma yo 32 uraba uko byari bimeze mu gisirikare icuka kibi bagumye bakebana urabona kuko byabaye jewe nta bitonda ndabishobora bo barabizi hari aho byakorewe n'inama yo gukura umwami Mwambutsa irakogwa mwarabimenya muri mu gisirikare mvige amabanga ishwe ndavyo noshobora ndavyo nodondada no abo barabizi ibintu biraba ibintu birononekara burya impinduka yabyo yibi nawo bikutondera ngo vyihute ego murakoze Mutama Isidore nsavye umuganwa Aloise batungwa nayo uretse niyo nabo banyarwanda yadubwiye uko byose araho byakomotse icuka neza neza cabandanyije gute inyuma yigana wajyange ndandumwe icuka nticyabaye kiza na gatoya kuko ngenda n'uwamaze kugandagurwa hafashwe abantu benshi b'abatutsi n'abaganwa aho no babwira Nyamoya Albin uwo bangemu François harafatwa nicaye nzizeno harafatwa bamuhigwa harafatwa bantamagara harafatwa uwundi mugabo nakadende bari bakadende harafatwa abantu yankundiye abantu benshi barafatwa mugabo bari novuga ntibari mu bwoko bumwe cyangwa bari muri Casablanca barabafunga babagiriza ko ari bo bamwishe mugabo mu nyuma birahindukira bose bacara barekura babarekuye ndetse baca babashira no kwitoza mu matora abaye mu kwezi kwa gatanu twovuga tuti kwabaye nko kubashimira kuko muri abo benshi bari bapfunzwe bagirizwa ko bishe ngenda ndumwe nta numwe yagumye mu gasho ndetse na Muyenzi Gonzalve yamurashe kandi yizwi bacamutorokesha ahungira mu Buganda murumva ko icuka kica kiguma ahubwo kiboneka ko abahutu bavuga bati umushikirangoma wa mbere w'umwami yagandaguwe turabona abo twagiriza ubu nibo baciye baja kwitoza muga naho batatowe twebwe turatotezwa hacaguma hari icuka kibi ico cuka rero kica gikomera cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi nico cyaciye kibi kintu kibi ariko uruhara rw'umwami muri ivyo kugira ngo ntibibe gwabaye ruho burya umwami ari ikintu badakunze kuvuga umwami mu Burundi yaragize ikibazo gikomeye yaragwaye kanseri yaba mu Burundi gake cyane umwami Mwambutsa kuva mu 1961 kuduga umwanya munini yawubahanze mu Suisse mu Birigi agiye kwivuza kanseri wasanga ahanini ibikorwa byakogwa n'abantu bamwegereye aho novuga nko guhera mu 1963 umunyamabanga wa gisirikare kuko yitwa secrétaire à la défense yari Micombero ahanini we yakora byose
na secrétaire d'état de la justice burya abo bantu babiri bari bahambaye na Serukwavu n'umunyamabanga mwishikira w'ubutungane novuga nti yari mushikira ngoma w'ubutungane aho yagiye araba atandukana yarabaye uyu Mpozagara baragira n'abandi batandukanye mugabo wasanga abo bantu babiri ari bo bakora ibikorwa novuga vy'umwami bikomakomeye byumvikana ko nawe izo ngingo zafatwa hari n'ingingo mwambutse yafata bakanga kuzishira mu ngiro ego nukuvuga urumva umwami kuri bwiwe yarera mu vyari ko biraba ahanini yari intungane mwami yarera kuko ari ibyo yakora bakanga numva nawe yaragabuga gusa yarameze nk'uko abo yahaye ikintu kibi novuga yakoze cabaye ikosa rikomeye na cyane cyane cyatandukanije umugambwe iprona gose nugushinga amabanga y'umushikirangoma wa mbere biha umugani Leopold muti kuki ryabaye ikosa rikomeye biha umugani Leopold muramuwe nako umukwe wiwe wundi yamugenye kuba umushikirangoma wa mbere mu 1965 kandi atava mu mugambwe iprona kandi umugambwe iprona ari wo watsinze kandi umugambwe iprona wari wamwirukanye mu mugambwe mu 1960 igihe yemeye kuja muri ya leta ya Chimpaye Joseph yaremeye kuja muri leta ya Chimpaye Joseph umugambwe iprona ucuvuga uti we waduhemukiye nitwari twemeye kuyijamwo bacamwirukana mu mugambwe mwumve rero mu kwezi kwa kw'icenda bacamugena kuba umushikirangoma wa mbere asubirira ngenda ndumwe kandi abadasigana batari bamutanze izina abadasigana bacavuga ati araduhemukiye aho n'abadasigana bose mugabo abahutu nabo kubera ari babatsinze bose no kuvuga ko yaba bamwe bari mu Moromvya na Casablanca bose babona yuko yabahemukiye kuko bazanye umwami azanye umuntu birukanye umugambwe no kuvuga ko abateye agatsinde byo bavyavuye kukigira ngo abigirwa kugira mugene gushika ubu mwambutsa oya nturengane bakoresha komitasi generale nukuvuga wewe iyo umuntu utegeka ukavuga ati inguvu cewe nshitiraho nize ndi umutegetsi ndibibanduka umva ikindi kibazo sigari iki umva mu kumugena wewe hari ikete yanditse na Jonali Ronse yavuze ngo yaravye injyane ziri mu mugambwe ngo acaraba n'ubishoboye kuko uwo biha umugani ico gihe yari asanzwe ari umunyamabanga w'umwami cyangwa ati niwe yarabishoboye mugumva yarahejeje kujyanisha kandi umugambwe acajyanisha ntiyajyanije n'umugambwe umugambwe ujyana kubera ujyanye n'umwami mugabo mu mugambwe naho bari barungitse uwitwa Nyangoma Gervasi baca bashavura mumva cyaba yari wo muri Moromvya yari muri Casablanca yari wo muri Moromvya akaba n'umuhutu baca bashavura yari abahutu ati ubutegetsi twe dushinga wacu nawe yaranye Nyangoma Gervasi umva ko haci yari secrétaire général mbega none nimbere yuko umwami ububasha bwiwe buhagarara umugambo y'iprona ivyawo bigahinduka hari kindi cuka kibi cabaye imbere yuko Micombero afata ubutegetsi ubwa mbere hajya Micombero aja gufata ubutegetsi je novuga nti yarahenuye ivyari bigomba guhenuka yaritoreye muti kubera iki nababariye ku mwami yari magara make ntiyaba mu Burundi umwanya munini mugabo amaze kugena uwo mushikirangoma wa mbere hakabico cuka kibi uyu kapitene ngiyangara cyari iyo garada cyari ifise araza kubitubwira neza havuye himviga umugambi wo gukura mwambutsa umugambi wo gukura mwambutsa warimwo bose abahutu n'abatutsi nukuvuga igisoda cyari kirongowe kwa butumeme igisoda cyari kirongowe na Micombero ikijandarume cyari kirongowe na Serukwavu Antoine baragiye inama yo gukura umwami mugabo biraheza birahindukira ivyo naho yamaze kwimbara yamaze kubitohoza ashaka kwivuga kuko niwe yarimwo mu bafata ivyegeranyo oya kweri naje ico gihe narimo nari secrétaire wo kubyandika byose ukuntu bazokura umwami nari twe n'umugabo ntahurira unari yahora integuro yavyo yagenze gute bishabishije mu gute integuro yarabanani urumva bateguye ko baza gukura umwami bose bari hamwe ko umwami baza kumukura minwijiste baca baremeka umugabo François Rusake
aho turi mu 1966 na gatanu mu kwezi kw'icumi yuko umugabo Rusake kari waza kuza gufata umwami kuko yari umugaride koro wiwe agaca mwicira mu nzu mu cumba abandi nabo bagaca batangura gufata iyo leta icyabitumye rero bagiye inama Serukwavu na Micombero bamaze kugira inama barahindukanye bose baragiye barinywera baraborerwa aho batumye bagiye kuza kubikora saa 8 y'ijoro baborewe umwami rero abarikanguye Rusake nawe ararabati Jesse no kwikora mu muntu yampaye amata n'amavuta mbere je ntangura ikintu kibi umwami rero nawe kubera ko yaravize ngo yiraririza nawe arivuna hamagaye baborewe Micombero aritaba baca baza barahurura burinda buca rero ibya bindi bitabaye baca batangura guhunga baca batangura rero kwica abahutu rero bose Micombero ni waciye atangura gufata abahutu bose mu batutsi abapfuye hapfuye abatutsi batatu ile Defonse Nkurunziza na Ibambasi abonzi gusa bavuye iwacu abo nibonzi abasikaye sibeshi bapfuye abapfuye abagapiteni Gituri bose bamirerikano bande abo harimo mwabo badata wacu bose babishe kubera ivyo vyikudeta yase urumva nuwo bari bateguye yuko azoba president yari Nyangoma Gerevazi nawe yaravise umugore w'umudage kazi burya Nyangoma ujya muhungu wiwe nahari wiwe avuka ku mugore ngo bari barasabanye yaravise akagore kakazungukazi niko vyabaye uko bimaze kurata yarafashe Serukwavu yahunze nka saa 3 yasimaze gucanamo na Micombero urumva yaciye kuza kwafasha kandi bari kumwe akuvuga ati ibi nibi mwami yarabajije Micombero anuma agenda ahura abaza Serukwavu anuma bokeye mu gitondo Serukwavu yahengereye habona yahitanye umushoferi wiwe n'abaje dabiwe begerana bene bajya nyene baguma banywana nguko nyene mungwe muguma mufise vyegera vyanyu acaburiza amajibu bahitanye nko hajya muri dezime komande intervention bigira baca ku Kanyaro babaha amaperezante yihungira yigira Rwanda Micombero nawe abantu basigaye ati jewe nubundi ko umugabo ahunze kazime jewe bitanyagira burya ujya ahunze niwe bifata bose bari babisangiye baca barabarimbagura rero bafata bamwe bakina babunana Mberora abahutu nibo basigaye byaciye vyagira yuko aribo bagira baca muri bo rero barabaritagura abatutsi babo batazi kara abatutsi bagaca nabo barabica yemwe najewe baramfashe barashira ko n'imigozi cyese nza kwirema nico gihe nyene yemwe ga mama nirigo ndibeshira baramfashe baramboha mwami niwe yavuze ati uwo mwana n'uwi wanje mu rugo mwamutsa wenyene nta kudeta yari kuba yari kuba ngagenda atambwe kandi nari ndabizi mbwa ngatinya kubivuga ko bari bambwe ko bazoca banyica integuro wari wayimenye byose nari ndabizi yego kwero bari bandaganiye ko baca banyica narumye byabaye gutya mbona ndiho mbese Serukwavu yari n'amarume nawe musaza wa mama Serukwavu yego biguhende bikata byonzi mbega none bamaze umwami amaze kuvuga ati wewe uwo ntarimwo baturikuye turi abantu batatu yari jewe n'umuhungu Zigamiye Rusiyani w'Imatana n'umuhungu Petero Kirimumesho mu Kayanza baturikuye turaba iryo joro niho baca bica bamirerikano abo bantu zenya n'aba babenyuje Emili babamina oya bamina bamutsinze Muramvya bamina twamujanye bukeye baraye bamucirira ubanza bamaje kumushira muri groupe mobile bamina bamwiciye rimwe na Etienne Miburo babiciye Muramvya uwo musi imvura ciyigwa nabo nyene babageza ko bari mu mugwi geza ngaho bamina nta kuntu umwami atagerageje gusaba ikigongo cya bamina biranga bamina baranga niho nabonye abantu bazi Igifaransa bamina yarabwiye Igifaransa ba magistra birabananira no kwandika kwanza akasigara babwira ati iri jambo kumwandi cyanditse sicyo andika ku ico Gifaransa mwacanditse nabi bamina jewe jewe ndimwe mu bagiye bamuduganye na Kayungiro tumujana baza kumwicira Muramvya Micombero niwe yaje kumwicira urumva ko irami nawe nyene yarashigikiye ko bace bafatwa bicwe kubera ko bagomba bamukubite ku rudede oya umwami yavuga iki
yarameze nk'intama yarasigaye ameze nk'intama wewe yigumira uko ego Aloyizi Batungwa nayo harakurikiye icuka muri maki kitameze neza inyuma iyo kudeta yanse icuka cabananje gute muri maki kuva 65 cyangwa na gatandatu kudeta yanse gushika mu myaka y'1970 urumva iyo kudeta imaze kwanka Micombero yaciye avuga ko yari yateguwe na secrétaire d'état à la gendarmerie ari wo Serukwavu Mugaserukwavu nawe yamaze guhunga umva ko bari basanzwe bari kumwe hanyuma ivyaciye bikurikira byatangaje nuko hariya mu Bukeye mu ntara ya Muramvya baciye barengera mu Batutsi abahutu barengera mu Batutsi babagiriza ko bagombye kwica umwami mwijoro ryo kwa 2021 baja guturira amazu y'Abatutsi nabo basanzeho babica abandi b'Abatutsi bacha bahungira mu kibira mugivyo vyakozwe nande ahanini tumaze mu matoza tumaze kuronka yari umwe mu bari bakuwe kuba burugumestre yitwa Mathias Nzobaza nawe yari umuhutu niwe yaciye agumura abandi ati umwami baraye bahatse kumwica kuri yakudeta nyene rero abo bahutu baja mu ntuze birara mu Batutsi amazuba yabo baraturira abandi barabica abo bashoboye gushikira abandi nabo barahunga ivyo vyaruko ibusangana ibukeye mu gihe Micombero nawe yari kwabita kuri Serukwavu bacha batangwa gufata rero abo bantu bagiye gufatwa mu nyuma iyo kudeta kuko iyo kudeta yabaye mu ijoro rya 19 rishira uwa 20 ubwicanye muri Muramvya buca buba bukeye mu guhera ku mugoroba wa 2021 igitugutu umva umwisi kurikirana byumvikanye ko kudeta yarimwe Abatutsi yarimo n'Abahutu kudeta ubundi yarimwo abo bantu barongoye ikijandarume ni gisoda no kuvuga ko baca bakomanda biwabo nabo mukamwumva warongoye igisoda bamwita secrétaire d'état à la défense yari Micombero Michel warongoye wari secrétaire d'état à la gendarmerie yari Serukwavu Antoine nawe yari umuhutu no kuvuga bari bumvikanye gukura umwami kuko babona taca kimaze kandi mu nyuma umwami ntiyasubiye kuba akiba mu Burundi yaciye asigira ubutegetsi abantu babiri bakomeye ariwe Micombero secrétaire d'état à la défense na Simbananiye Artemo yarasanzwe ari secrétaire d'état à la justice abo bantu basigiye ububasha bwo kurongora ibikorwa vya leta y'u Burundi muri ico gihe rero icuka kibandanya kiba kibi urumva abantu bacigwa imanza batotezwa nk'abo bamina bagiye kumwica mu 12 nawe yagizwe yakudeta nyene canke acagizwe yakudeta aho nogomba kukubwira ko abashinga amateka bari batowe mu 65 mu kwezi kwa itariki 10 z'ukwezi kwa 5 mu 65 bose hamwe barashinga amateka 33 muri abashinga amateka 33 23 barabahutu mu bakenguza amateka 16 bari batowe abahutu bari 12 aba 12 mu bakenguza amateka na 23 mashinga amateka bose baciye bicwa no kuvuga inama mashinga amateka cyifudika kuko acisigaramwa inama nkenguza amateka cyisigaramwa abantu bane inama nkenguza inshinga amateka ishigaramwa abantu 10 gusa gitigiri gisabwa abantu bose nabandi bakora muri leta abanyangoma nabandi baciye bicwa mu nyuma z'iyo kudeta yamaze kuba n'ubwo bwicanyi bw'ibusangana kuvuga ko haciye haba icuka kibi abandi bantu mu Burundi buzima barapfungwa hari abantu benshi bapfunzwe mu Burundi buzima bagirizwa ko bari muri kudeta hama baza kurekurwa mu nyuma kubera iyo ntuze ico cuka kibi kirabandanya rero aho ahubwo mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa11 nako mu kwezi kw'indwi mu 1966 baciye ndize yaciye afata ubutegetsi ahenzwe ndabivuze nti ahenzwe ndavyemeza ahenzwe na Micombero wenyine acha mwimana koroteje abari Micombero yigumiza igitwa mvuze nti yaramuhenze ndizeye ubwiwe yaragiye arasaba ikigongwe se wiwe aramubwira ati nahenzwe na Micombero ko ndagukura no kuvuga ko yahenzwe hama nawe ntiyaragamye itariki 28 z'ukwa 11
yari yafashe ubutegetsi mu kwindwi akimaza amezi angahe n'abaca baramukura urumva ko hagumye icuka kibi bakura umwami iyo bamaze kumukura rero yaja abaganwa bace batangwa gutotezwa nabo bose kuva ico gihe abaganwa abantu bitwa abaganwa bace batangwa nabo gutotezwa gushika mu 71 aho 71 bahavuye abaganwa n'abatutsi bita abanyaruguru babagiriza nabo ko bashatse kugira kudeta ya Micombero tutiriwe turaja mu vyabaye mu 1972 tugumye muri ibi byo kwikukira mbega babandi baharanyira ukwikukira ku Burundi cane cane twumvise bagandaguwe inyuma yaho naho harabasigaye neza abanyuma bagiye kugandagurwa ryari mu bantu baharaniye kwikukira tubagabure harimwo abaganwa harimwo abahutu harimwo n'abatutsi rero mu bahutu mu baharaniye ntayo kwikukira abenshi bagandaguwe banyuma bagandaguwe 69 muri coup d'etat 69 niho novuga ko abenshi novuga abanyu bagandaguwe muri ico gihe bake niho bagandaguwe 72 mugabo hagati aho nagomba ndabarire ko kwa 24 ntwarante mu 35 ngenda ndumwe baca mugira incungu ya kabiri y'ukwikukira ku Burundi inama nshinga amateka yacimugena kuba incungu y'ukwikukira ya kabiri y'u Burundi mugabo urumve abandi nabo kuvugushika 71 bari bamaze kugandagurwa hafi ya bose mugabo abatutsi bo barabandanije kuko ndetse bamwe n'ubu bariho abatutsi bo nta kibazo bagiye nta kibazo bagize nka Tadesi giye umunsi agiye gushengera mu 2001 ndetse umenga yaba niba ntibeshe yaba mu bwiza benshi nk'ubu Andre Muhigwa yagiye kushengera umenga 98 niba ntibeshe Zeno Nicayenzi aracyariho murumva ko bankumuhari ashengeye mu 2013 na kane gutyo murumva ko abo bo novuga ntibagiye gushengera batwawe n'uko karago ababangamiwe nabaganwa hamwe n'abahutu ego reka tuje kwa Isidore uno munsi muravye aba bakoze ibishoboka kugira ngo intayo kwikukira iboneke mubona batandukaniye no munsi n'abanyapolitike uno munsi hari itandukaniro uno munsi umunyapolitike mu gihugu cy'u Burundi ubona uno munsi hamwe n'uwa munyapolitike wabonye mu guharanira intayo kwikukira hari ikintu kibatandukanye urabona abo bakurikirana iterambere abo bose bagwaniye intahe yo kugira ngo abantu babeho neza mugabo abambere batanguye baragwanye naho bagwanye urumva bagwanisha ururimi abubu nabo urabona bahevye amaraso yabo mugabo kera umuntu yaravuga ijambo mbega none sogokuru mu Isidore ingendo itari iryoshe y'abanyapolitike bakijagiye mu guharanira kwikukira iyo bari ya kera urumva kera nuko gusa ico badusumvya ico basumvya bo kera abantu bose barumwe barakundana urumva barakundana bakaje inama n'ingingo bataracanishwamo ico barakundana aho rero bakera nico aho rero niho bahagaze kuko barakundana bakaje inama n'ingingo mukoronde ari navyo yatumye niyo ntayo kwikukira ishikwako urabona ubu naho kigiye kutwica twebwe natwe aho bitandukaniye umwe wese arose akantu ari kwegerako avuga ati aka kantu kandi ni kamviko urumva ntirumve ko ni hamwe rero tudahazwa nico tuba dufise uwabikiye ndashima ko Imana yabimuhaye agoma ashaka byinshi byuko yogwiza jewe ubu ndaje ngaha nisubire ko najewe ugasanga umuhutu ahari cyangwa umututsi yanka mwene wabo bapfuye amatungo ico rero nico cyanyuma kibi naho intwaro twari tugeze kubu bose boyikurikiza akaba umuhutu akaba umututsi bakemerera irihubu nkuko nyakubahwa n'icyubahiro perezida nyine inganji barisitavuga akurikiza ati nane nzokurikiza iragi rya sokuru Petero nukuri vyari byo
usanze mbese Burundi bumeze nk'igura Aloise Batungwa nayo tutiriwe turaja mu ivyo byose byakurikiye uno munsi muravye umunyapolitike uno munsi mugasha muraba n'umunyapolitike wo muri kijya gihe cy'ukurondera ntayo kwikukira batandukaniye hehe bahurira kuki icambere na mbere novuga nti barafise icyo bahurirako nuko gushika no munsi hama hari abanyapolitike bafise ivyimviro bitandukanye kandi nibisanzwe no mu n'igihe cyo kwikukira hari imigango 25 ntiyari ifise ivyimviro bisa yari novuga nti hariho ibice bibiri vy'imigambwe imwe yari ihurikiye mu migambwe ivuga ko Uburundi hataragira ko baronka intahe bisubiza intahe yo kwikukira hakaba n'ikindi gice c'indi migambwe yavuga iti twe dukeneye intahe yo kwikukira ubunyene uno munsi naho novuga nti hari imigambwe nyene kandi ni myinshi ishika 43 ndetse irenga nayone itabona ibintu kumwe gute hariho umugambwe uri ku butegetsi no munsi n'iyindi yishigikiye ivuga ati twebwe tugomba duteza imbere igihugu biciye mu kwironderera novuga intahe yo kwikukira mu by'ubutunzi ngira ngo mwarabibonye guhera mu 2015 bavuga bati twebwe ntidukeneye imfashanyo dukeneye abo twumvikana no kuvuga ko uno munsi nahava mvuga nti hari abantu bari barondera intahe yo kwikukira y'ubutunzi kuko iyo ntahe nturaronka uno munsi turacaronka hari ishaka ryo kwirondera kandi biraboneka ko hari ishaka ryo kwirondera mugabo hagaca haza abandi nabavuga bati mbega ko muri yugaranira umuntu nzeye mu nzu nkanyamugegena murumva ko hariho novuga nti isano ry'imigambwe kandi nibisanzwe ifise ivyimviro bitandukanye hariho rero ikintu novuga kibatandukanya nuko imigambwe iyo mu 60 hariho imigambwe icuditse cyane n'abari batwatse ubugabo genda vyita ubugabo simvuga intaye yo kwikukira hari imigambwe yari icuditse n'abari batwatse ubugabo n'iyindi migambwe iterekwa abari batwatse ubugabo uno munsi rero itandukanizo rihari iyo migambwe yose itavuga rumwe n'ivuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi yose iremera intahe yo kwikukira yacu ico ni ikintu gikomeye je mbona bakavuga bati Uburundi n'ubwi wacu naho turiko tuniganiramo n'ivyimviro mugabo imbere yacu ni Uburundi si abandi bantu novuga abanyamahanga ico ni ikintu je mbona gikomeye cyane mu bumwe novuga n'isano nico bahorera ko ni isano iyo migambwe yari yihurikiye muri PDC yaravuga iti twebwe uko tubibona ibintu reka turindire imyaka 30 abakoroni bakiriko baradutwara no kuvuga bari abagenzi babo kandi tuzi ko yari byanyu iyo uvuze mu gifaransa gucurwa bufuri na buhoro ni cyaha none wowe urabona umuntu yisabira kuguma mu munyororo imyaka 30 niho navuze hari isano rikomeye umva bavuga bati twebwe uko tubibona nibagume ngaha baguma dutwara kandi mu gifaransa colonisation mu gifaransa ndabivuga mu gifaransa ndabivuga mu kirundi c'est un crime crime na irahanwa mu kirundi ni iki gucurwa bufuri na buhoro ni icyaha naco kirahanwa nta muntu rero yiyumvira neza yovuga ko abo bantu bariko baragukorera icyaha boguma bakigukorera hataragira ko bagenda mwumvise ko ari ryo tandukaniro rihari mugu no munsi abahari no munsi abanyamigambwe baba batavuga rumwe n'imigambwe ihurikiye muri ku butegetsi bose bavuga bati dukeneye ko Uburundi ubutwara twebwe nyene twishira tukizana haba muri politike no mu butunzi bumva ko ari itandukaniro rikomeye cyane kandi rituma abarundi basa n'abahuza irindi tandukaniro rihari uno munsi nuko turiko turabona ko aho tugeze uno munsi ibintu vy'ingimba biriko biragabanuka nshatse kuvuga iki ubwa mbere na mbere icyaha cyo kwica caravuyeho mu minsi heze umuntu yagirijwe ko yishe umukuru nawe yaricwa uno munsi naho yagirizwa ko yishe umukuru bamuhanisha umunyororo wo guherayo aha tuvugiye mu by'amategeko yego me mugurumva ni
iyo wishe umuntu nawe bagaca bakwica namaraso asesetse washesha amaraso none nawe ayawe yasese mugabo abo bose baca basiga intano canke impfuvyi izo mpfuvyi zizokwama zicanamwo mugabo twage mu by'amategeko ahandi ho ibyo kwihorahorana ntibirahera burundu kuko aho gatima ko kwihorahorana kazohera haciye igihe kinini cyane kumbure natwe tutakiriho kuko twebwe twakuriye mu kwihorana twama dufise aho gatima mbega hari itandukaniro mubona ry'umunyapolitike w'igihe cyo kurondera kwikukira n'umunyapolitike uno munsi iri tandukaniro mbona rihari uno munsi ugiye kuraba ni itandukaniro rikomeye mu matora yabaye mu 60 na 61 ibice 44 kwijana hafi 45 kwijana nako 52 kwijana nihenze bari abantu batize uno munsi abanyepolitike ngira ngo nta biharo biraboneka abanyepolitike duhereye nk'abari kwisonga ryo ry'imigambwe hafi yose baciye muri kaminuza muca mwumva ko hajya iyo umuntu yize n'undi atagiriwe ibakwe ryo kwiga ntibiyumvira kumwe no kuvuga rero ko uno munsi barashobora guharira bahuza ku bintu byumvikana kubera novuga nti uno munsi politike ahanini kwisonga irimwo incabwenge muravyo umwe abenegihugu nabo muri rusangi abenegihugu muri rusangi mubona batandukaniye hehe mu bijanye no gukunda igihugu cyo kwitangira igihugu jewe novuga ko uno munsi turavye ingene baje mu matora bakagenda ari benshi bagatora imigambwe biyumviriye bonyene bashaka jewe ico ni kimenyetso ca mbere cerekana ko umuntu akunda igihugu kuko burya iyo utagiye gutora ntubukunda igihugu baca bagutorera hanyuma turavye mu bihe bigoye biherutse ku mwaka uheze nako mu myaka 7 iheze uravye ingene habaye icuka kibi mugabo abanyagihugu bakaguma batekanye aho ndiko mvuga iki ugiye kuraba mu ntara zose nta muhutu yasimbiye ku mututsi ngo mwice aho ndiko mu 2015 nta mututsi yasimbiye ku muhutu ngo mwice ngo ni kubera amuhoye ivyo habaye kunigana hagati y'abanyepolitike ntihabaye kunigana hagati y'amoko cyico kintu ni kintu ndiko ndabona ko gikomeye cyane gituma ibintu by'ubwicanyi bigabanuka mu gihe muri kijya gihe mijya myaka 10 yo kurondera imbere n'inyuma kurondera kwikukira ivyo byo byarashitse ivyo byarashitse kuko urumva uretse habwiye busanga namavuze none mu 62 itariki iyo ntitwashatse kuyivuga mu 62 itariki 19 z'ukwezi kwa mbere haragandagwa abantu ngaha mu Kamenge bitirira ngo naba syndicaliste nabara abahutu bo mugambwe pepe ahanini bazize ubwoko ntibazize ibindi hagati y'abanyagihugu bonyene ubwabo canke bishwe n'abanyagihugu nta butegetsi bagiye kubica bishwe n'abantu barimwo imigumuko babagiriza ngo bari mu mugambwe pepe ngo naba syndicaliste hanyuma ugiye kuraba abantu bagiye gutotezwa hariya nakubariye za Bwambarangwe za Muyinga giteranye harimo abazira ubwoko urumva uno munsi rero ibintu byo kuzira ubwoko tugiye kubiraba sinavuze ko byaheze biriko birahera rero kubona iyo ntambwe yo gutangura guheza ico kibi abanyagihugu no munsi bariko barasubira no vuga kunywana bakaba muri ico gihe bavuga ngo nabana b'umwami bakaba abana b'u Burundi bose ariko no munsi nta bibi ubona uno munsi ubona ari nk'itandukanyiro ku byiza byo cyo gihe cyo kurondera intayo kwikukira bibatandukanye jewe ndavye ivyiza byo mu myaka 60 nuno munsi nibiriko birakono munsi izi dore hari byo yavuze bimwe bitari bihari ico gihe ibintu byo gukundana yavuze gukundana uno munsi uravye gukundana bisa nk'ibitandukanye n'ivy'imbere kwera imbere bari bakundanye cyane kurusha uno munsi mu wese ari kwikwegerako mwe hari kindi mubona jewe ivyo byo gukundana no bishira novuga ivyo byo kwikwegerako ndabishira mu banyepolitike niko iki ndabishira mu banyepolitike uyu ababwambarangwe iyo umuntu agwaye ntaterwa n'abagenzi oya mugabo ini wacu iyo umuntu agwaye arondera umugenzi no muterura ruguru umuntu agwaye aterwa n'abanyamutumba ku nderuzo ntibavuga ngo abakunzi banaka ni bagenda muterura aragwaye je nkavuga rero nti ugukundana gushika no munsi mu banyagihugu
kuracariho mugabo gukundana mu banyepolitike bo hejuru abanyepolitike batari bake bamushize ahantu acabona kumenga baramugabiye aho hantu asehera muhira yego ko niyo tandukanizo novuga rihari kuko abanyepolitike bakiriya gihe ugiye kurobara uno musi nta batunzi barimo oya yego sogoku uravye umurundi uno musi yaba umunyagihugu asanzwe canke umunyapolitike asanzwe ikintu nikihe wisunze ingendo yaho hambere mu kurondera iyo ntayo kwikukira uno musi umunyagihugu uno musi uwo muhanura iki cyambere twogamburukira amateko y'abaturuta kubahana kuko burya n'intoke zirasumbana ukamenya uti ubunaka naho ari aranyumva kandi arantwara arantegeka none iri tegeko naryo ko twabyumvikanye ko reka ndarikurikize turigamburukire turikorere twese bya bindi bikama biri muri bwa bwumvikane bwa kera nka kera bakama abantu bumvikana ati nakaye nk'ubu rero urantwara inje kukubaza ikintu ukambwira ati yego iki kintu tukiringanize mu buryo ubu n'ubu mugabo binavyo hariho aho bidashoboka ngacamenya cya kindi ubwiye ngacumva neza ko ntwara kandi ntwara mu mahoro kandi ntwara neza ntihagire wanja wangura ikintu rero kiriho ubu icyambere no kumenya ko igihugu cyacu ari igihugu cy'u Burundi cyaravunye abantu kandi murabona ko cyari cyarazigiye kivuye kure ubu rero hasigaye rero kugira ngo ntayo kwikukira ikomere no kukibungabunga bigakomera umugani wa mwezi yavuze ati none garashe ko muri ko muragitabagura umususuru wo kukibarira muzokura uwo mugani nawe uciriye n'abasokuru nabo bawuciriwe ngo na sokuru ngo mwezi ni wavuze iryo jambo ati iki gihugu cy'u Burundi ko muragitabagura umususuru wo kukibarira muzowuronga raba rero nk'ubu icyatumye twebwe nyine ko twabaye nk'abasazi twite abasazi kandi simvuze nabi kwitabagurira ku gihugu ari cyacu iki gihugu yabo mutwa kibayemo yabo muhuta kibayemo yabo mututsa kibayemo ivyo by'abaganwa bose n'abantu nk'abandi mugabo imoko atatu je narayumvise kuva 48 ni abazungu bayazana bababiriki twokomeza tugakundana tukaba igihugu kimwe tukitwa abarundi ayo moko akavaho tukishiramo yuko dukwiye gukorera iki gihugu ari gwacu bwego mwose yashaka karongo twaguma dukorera nisambu naho mvuga ngaho gwacu ni gatoyo gusanga ari umusozi bose hagutse dufise umutima n'urukundo yego barakoze cyane Mutama Isidore kuko nk'ubu Burundi bwacu by'ukuri mwebwe bantu mukiri bato cyane gose mushimitse mukabuha umutima n'inguvu z'ibikogwa mugaca mwemeza muti aha ibi tubigarutse mu vy'abazungu baduhenze tugasubiramo kujyana tuzoba tuzigiye aho muzoja murambye na Amerika muzoyisumbye ubuhigo n'ukuri none Mutama mufise imyaka 85 ni giki muno mwanya kwiyo myaka 85 mwe mufise abariko bakurikira kumbonesha kure y'igihugu nk'umuntu yabaye cyane mu gisirikare cy'u Burundi naho mutavuze ingene mwahavuyemo kivamwo ariko mengo mwatubiye ko mwahavuye muhunga 72 mugeze ku ipete rya kapitene mbega ikintu ubwira umurundi uno munsi nk'inararibonye canyuma niki je no babwira ati ico nakamwisaba muntu wese ugeze iki gihe no gushimira Imana ihakugejeje ico ni cambere kugira ngo dukorere iki gihugu turonka amahoro umutekano nitwe tuwiha nta terambere rizoza ritavuye muri twebwe umutekano atari twebwe iyo independence kugira tuyironke nukuri nugukora tumaze gukora umuntu akanezerwa n'utwo yifitiye uguza akamodokari ukagenderamwo wahora na mugenzi wawe urira mugenzi tube turagenda turayaje uri karagenda n'amaguru ati shaje na hatakaye sasa mvise ngo tuwigira haje imbere tujane nta rindi independence tuzoba dufise urukundo rwa mbere cyambere twubaha Imana dukunda igihugu cyacu twe twubaha n'abatugaba tugire ko dukorere igihugu tureke iterambere tuzoba turifise nta mujyana uzotuzamwe tuguma dukundana
urukundo rwa mbere rusumba byose. Murakoze cyane. N'umutekano naho woza mudakundana nta mutekano ushobora kuronka udafise urukundo mu bandi. Imana ibahezagire mukora ibikorwa bije imbere itekane mu Burundi bwose mukora ibirama abakiri bato nimushishikare amaboko n'ubwenge mu bikoreshe Imana izodufasha tutera imbere. Hirya myaka nyakuba yavuze kugira mu 2040 muzosanga mwarakize gose Burundi bwacu bwavuyeyo. Mu 2060 naho abazoba bakiriho nabo nyene kandi abantu mwifitiye ibizahabu ibidiyama zimwe za nikere zimusongati genda jewe akazungu twakorana hariya nkiri kontabure hariya mu zahabu kwa bacayina aho kazungu karaje kavuye muri Amerika karapimye harakantu apimisha kameze nk'itelefone yaraharuye yaranyereka twari kumwe na vice president yari ukirongo bita Karenzo katwetse ati murabona bije bizahabaho birunze uravye muri nyakantu tubibonaho birunze n'ibirometero biriko ati ibi byose n'ubutunzi yaraharuye acavuga hiyanditse yuko hariyo itoni 60 nako niba tara amajana 6 mirongo niba tara amajana 6 zibizahabu bitonze byahomye kubitoraba sinariko ndawure wabo sinahaba yemwe bampemba ibihumbi amajana 250 nararavye ivyo bintu ndavuga ati nukuri bavuga ko Burundi bwowe Burundi turabakire. Murakoze cyane. Yego Imana ibahezagire ko zina rya data na mwana na mutima mweranda amen. Amen. Aloise batungwa nayo. Mu gusozera mwebwe no munsi muravye mu byo mwakurikira mu byo mwashakashatse muri kahise nuko ubona abantu no munsi babayeho mu gihugu cy'u Burundi mubona no munsi ivyabaye mu myaka yo kurondera kwikukira byo kwigisha iki abarundi uno munsi. Ico mbona cyambere gikuru novuga cyo kwigisha abarundi novuga ko bukurikiza ivyiyumviro vy'umuntu haranira inyungu ya benshi ya bose ntishoboka mugabo ya benshi aho nshatse kuvuga iki umuganwa Rudoviko kwa Gasore nabo bari bahurikiye mu mugambwe w'abadasigana ugiye kuraba hanini barondera inyungu ya benshi muti kubera iki bose babiho nukuvuga ko barondera ko umukoroni ava kwizosi ry'umurundi areke gukubitwa ikimoko areke gutanga ikori ry'umutwe ico kintu ni ikintu gikomeye cyane ku buryo Gwa Gasore yari umwana w'umwami afise vyinshi ashaka ntiyari afise byose ashaka kuko umuntu akubuje kwishira ukizana mu gihugu cyawe hari ico ubuze mugabo yari gushobora kuvuga ati jewe none ko mfise ico njya nshatse nsimbira mu mahanga aho nshatse hose nka ronka ico shaka reka ngume nemere ko baguma ducinyiza mugabo jewe ngume nitemberera ataco mbaye mugabo yaremeye kuniganira intaye yo kwikukira arabona ko bagiye kumwica kuko yahatswe kabiri hajya yagiye gupfa kujya gatatu arabona ko bagiye kumwica barondera kumwica mugabo ntiyahavuye ngo ati igihugu rero je nkavuga nti abategetsi buno munsi borabira akaruro kuri uwo muntu bakaguma bagwanira abo biyemeje kuko umuyobozi iyo bamushize hejuru kugira ngo acungere inyungu z'abamutoye no kuvuga ko umuyobozi guhera ku mukuru w'igihugu gushika ku mukuru w'umutumba n'abanyedeni bafitiye ideni ababatoye ideni rihe umuntu yamutoye uwo ari we wese agutora kugira ngo umucungire umutekano yego agutora kugira ngo umureke yishire yizane no kuvuga ko rero ufise ideni ry'umutekano wo muntu yagutoye ni deni ryo kumureka akishira kizana rero abayobozi bakwiye kumenya ko iyo umuntu mufitiye ideni no kuvuga uburi munsi yiwe abayobozi bari munsi y'abanyagihugu nese basuku kuko nibo babashizeho ico ni ikintu gikomeye je mbona twokwigira ko kugira ngo bagume baba abasuku b'abanyagihugu babaronderera ineza ntaje muri ntebe yicayemwo aje kudodora mu marengo mbe uvuye mu biki ngo yacungora oya amufitiye ideni namwishije iryo deni ningaha rero dusozereye kino kiganiro cari cashimikiye kucuka cha politike n'imibano ingene cari kimeze kuwa mbere mu kakaro mu 1962 imbere yaho gato
n'inyuma yaho gato narijya imyaka myinshi yakurikiye yagiye irarangwamwo igaruka ry'ubwicanyi mu gihugu. Hari mu ntumbero kandi yo kumenya ivyagizwe ibinyegezwa kumvo zitandukanye uno munsi abarundi bamwe bataho babisoma canke ataho babironka mwakurikiranye ivyo bagiye barashikiriza minararibonye ivyo yagiye arashikiriza. Ndabayibutse ko abatumire twari kumwe uwa mbere yari Nsavyumuganwa Isidore Bamutazira Baseke n'umutama w'inararibonye afise imyaka 85 yabonye byinshi ibijanye no guharanira intahe yo kwikukira kuko mu gihumbi kimwe amajana 62 yari afise imyaka 24 akaba yari umunyeshure mu gisirikare. Mu nyuma yaho yahavuye agira n'amahigwe yo kuja kwiga mu gihugu c'ubirigi bijanye n'igisirikare vyamushikanye no kwipete rya kapitene gushika ahunge mu gihumbi kimwe amajana 72. Nsavyumuganwa Isidore ndabashimiye cyane ko mwitavye ubutumire. Nanje ndabakengurukiye bene cubahero tubishobora nkiriho byo muzoshaka nzoza ari byo nshobora kuvuga zobivuga kandi nzovyemeza uko mandabizi. Murakoze. Uwundi mutumire yari Aloise Batungwa nayo n'umushakashatsi mu vyakahise akaba afise bitare bike yashakashatse kubijanye no kurondera intahe yo kwikukira mu vyigwa vyiwe vya doktora akaba ari kwakurikirana ibijanye no kwibuka. Aloise Batungwa nayo namwebwe ndabakengurukiye ko mwitavye ubutumire no kuvyumvira mwashikirije. Ndabakengurukiye namwe kubona mwadutumiye kugira ngo dusangire ivyimviro nkaba ndabifurije umushi mukuru wo kwikukira mwiza Imana yahangaze. Diomede Hategekimana nije nariko mfasha kuremesha kino kiganiro. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwagikurikiranye nizera ko ivyo mwumviye hano bizogira ico bibafashije mu bijanye no kubungabunga intahe yo kwikukira igihugu c'u Burundi. Murakoze.